ikaze bakunze baje ko yacu ya Look Media, ikaze bakunze mwese ibiganiro bitandukanye mushikizwa na Look Media, mwebwe cyane cyane bakunze ibiganiro by'inkino, ibiganiro vya Look Sport, ibiganiro vya umenye, ibiganiro vya music n'ibindi bitandukanye. Uno musere muri Look Sport byo kwashikiriza ikiganiro cha Look Sport ko no musi wa mbere turi kumwe hano muri studio na Ingabire Gilbert Seka andamutse. Ndakuramukije nanje Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abari kwadukurikirana bose muri rusange. Ndabipfurize kumererwa neza mu bawo ndetse no mu byabo. Mugano cha Sport cyo kuno munsi ndabanza kuganira ku makuru y'inkino atandukanye hano mu Burundi. Ari Primus League ko yakina kunjigira 22 hanze y'igihugu canke ku mugano wa Buraya muri English Premier League ko yakina muri Premier League kunjigira 27 yana ko naho yina atera begereza ku musozo w'iganwa muri La Liga Santander. Ibintu byari bifashe neza i Madrid aho bari baje gutakaza urukino kundwi bari nyine bariko baregereza ruvuga ku mpera yihiganwa nako bavuga ngo iminwe iryo hinyura ajimbo hari kintu bavuga ngo ibirenge bija imbo amaguru ajimbo sinzi bavuga amaguru canke ibirenge bija imbo utambu bavuga ngo birakauka kimwe kiragira imbere ikindi kiri inyuma ico kiri inyuma mukanya nasho kica kije imbere shimikuza ko barakora ni gusangira n'abavandi nako uno munsi ni Madrid biri ya mbere kugikira Barcelona bayagarutse. Abantu bakunda kwandika mu commentaire bavuga ngo bariko n'abafana ba Barcelona bavuga ngo Real Madrid ku kibanza ca mbere muri La Liga ni nka stati WhatsApp. Bivuga ngo ima ko 24 iba ivuye stati kuri WhatsApp. Stati WhatsApp. Masami 24 ibigiye. Bivuga ngo na Real Madrid ni nakanya gato gusa ikarasiyo kubisa ikibanza cha FC Barcelona. Nuko imbere ko tutangura iganiro naza ko twanza tukamira amateka toya tukatugaruka anidoni. Twinjiye mu dondo ry'iganiro cacu hano mu Burundi. Primus League ko arakina ku ndwi ya 22 nona ko baregereza ku musozo n'umusazikaje inkino zigera kuri 8 zonyene kugira ngo champion iheze. Mbega nega no ari mbega ni mbumamuro biracyashoboka mbega Flambeau du Centre meze gute nibaza ko twabiciye ko bikwiye ku munsi wa gatanu muri kumwe na Jafet brother nuko duhere Makamba. Turi mu ntara Makamba nivuga ngo yari shock mugabo aho byari bigeze nta bari kwitega ko ari shock nini cyane. Urabona ko yari Aigle Noir equipe iri mu kanya cya mbere ndetse n'umugwa wa Bumamuru. Nkuru nziza Peace Park Complex Stadium nibaza ko naho wo buri equipe yayo. Ahubwo je nazi ikintu kimwe kiya kibuga bo kigira neza. Bakagisha mu standard yemerwa na CAF. Yego. Aigle Noir kazivuga ati twebwe inkino za CAF Champions League tuzozakira i Makamba. Ndakurahiye nabwo bahajara ikaza mu ntara y'Amakamba kuri ajya afana Aigle Noir awuze stade kuri nyaza ko byo gwana cyane imbere mu kuri ala gushaka gutsinda Aigle Noir ana yuko Aigle Noir iri muhira yana yamaze kugira Nkuru nziza Peace Park Complex yamaze kwagira nka nk'ishamba ritinjirwa kabisa maze ko bon nawe menda kubeshira mumaze kubona iyo intare cange intare iri mu ishamba ryayo biragoye ko haro n'iyindi ntare y'ahandi hantu izi uretse uburaretse n'utundi dukoko. Rero nayo Aigle Noir ikibuga cyane ko yaramaze kwagira nk'ishamba ryayo bana yuko kugendayo ushaka kugenda wizeye amanota n'imiburi basiryo rimwe urayakura aho genda uvuga ati genda umugabo kabisa. Bana yuko yamaze kuba igira iyo connection hagati yayo ndetse n'abakunzi bayo. Niraza ko ni kimwe mu bintu bifasha equipe ye cyose iyo umaze kubona abafana
n'abakinyi menga hari akantu kadahu bazi ko hagera igihe abafana bakazomera abakinyi babo iyo bimaze biherutse kuba muri Real Madrid equipe inaza ko ni inkuru rero no musi iyo hariyo connection nziza hagati y'abafana ndetse na equipe nazo kwitegereza gutanga umusaruro mwiza ko nimba baravuze ngo umufana n'umukinyi agira 12 nazo ko si ibintu bapfuye kwiyumvira uko barazi ico bisigura so rero urana ko mugwa Aigle Noir uramaze kugira iyo connection nziza n'abafana ba kandi bituma baza no kwabitwara neza barumva yuko yashigikiwe nabo bakaba bafise niyo soutien iri hejuru uvuga ko ifise structure imeze neza kuva hejuru gushika hasi no kuri wa mufana hasi haba hari iyo connection imeze neza turi ko tubona imbere y'urukino uvuga ngo hari inkino 3 zisigaye bakomeye zikomeye ba Aigle Noir isigaje hari urukino rwa Bumamuru ruheze hari urukino rwa Flambeau du Centre hari n'urukino rwa Musongati rero ko tubona ko uburongozi bwa Aigle Noir buri kumwe na Fondation Pax Burundi bwaje ko bwemera ko chaque victoire muri izi nkino zitatu umukinyi wese afise prime de match ya 300,000 numa ko ni motivation ni kurugero ni je ndabwiye no ko urabona yuko turetse n'abafana n'uburongozi bwabo hejuru gushika hasa nako hari uko kumvikana gukomeye cyane nimba no musi uvuze ati je ugatsinda Bumamuru ndabwa 300,000 umukinnyi bako aryoheye sico kimwe n'umuntu agenda azi yuko atarariha inzu uretse nuko bamuha prime arazi yuko n'uguhembwa atarahembwa arazi yuko umwana wiwe ejo azomwirukana ku ishuri nk'akarori urumva usanga ugiye gukina ufise ibyumviro mu mutwe kandi nibaza ko kugira ngo ukine football nuko deja mu mutwe umaze kuba uteguye neza so rero kuba ati nzagwa 300,000 urazi ko ahembwe urazi ko byose umeze neza ugenda utsinde umugwa Musongati ugenda utsinde umugwa Flambeau du Centre nakazi koroshe cyane ana yuko ufise iyo motivation naza ko ni ikintu gituma abakinyi hari n'utugwana tudashobora kuba mu equipe hari nta mukinya zose muri entraînement ziko ni yatsinda match zo nka Premier 300,000 mu yandi makrebe mu gihe uvuga ati je nagenda ku kwezi bazompa 100,000 prime de match usanga abantu 15 kuko inja muri entraînement kandi nsaka diri ahantu nogenda kwikorera ni bimwe doha twumva mu makrebe abakinyi bafatwa bagiye mu by'ama Paris Sportif ku bettinga ku ma match yabo naza ko muri Aigle Noir ntibishobora kuba korera ubuzi ko uri umukinyi urafise prime de match imeze neza urafise ingene equipe kwa kompanya mu bintu byinshi usanga ukeneye naza ko ivyo biratuma equipe ba bien organisée gutsinda mu gwa Bumamuru ni igitangaro kiri turavye forme Bumamuru rimwe no musi ba watu turakwana iganiro mu brother itwa Jafet yavuze ati Bumamuru ashaka gutsinda umugwa Aigle Noir mbere wanashima niyo arifite amahirwe menshi kubwiye kubera iki Bumamuru no musi ni equipe navuga ko yamaze kureka igikombe uno musi mu Rwanda ufite amanota agera kuri 58 Flambeau du Centre bakurikira ufite amanota agera kuri 45 Bumamuru 43 urumva yuko hagati bagiye gukina ari 43 nyene umugwa Aigle Noir afite 55 urumva yuko n'ubundi ni uburemere cyane uri hagati iyo ni budasa bunini bari bagiye gukina ngira 42 bari bazi yuko barasigaje nk'icenda zonyene uburyo kuri Aigle Noir tubona kuri ino arire bariko ntawo kwitega yuko muri izo nk'icenda zotakaza amanota nka yose biragoye cyane rero umugwa Bumamuru wari kugenda uvuga ati twebe hatuje kwiyahura dutsinzwe turatsinda n'ubundi ntaco tucera dutsinda turatsinda no kuvuga ngo bari kugenda bavuga ati ikiba cyose turaza gucakira so biraboneka neza yuko Bumamuru nako gashavu ko sifise muribuka ngera muri fazare ukungene bagiye kuba baje gukina n'umugwa wa Aigle Noir harimo akantu k'inzigo byarumvikana neza yuko Bumamuru ashobora kuza kwihoba niho hari ayo mahirwe arengeye izo 10 ibyo bice 10 birenga kuri Aigle Noir sino turavye techniquement parla umugwa Aigle Noir wari hejuru cyane umugwa Bumamuru nuko nako kantu konyene kavuga ati reka tugende dutsinda turatsinda ariko kandi tugende dufise niyo revanche ni Aigle Noir turi kunjagira 22 nta defense nyine baraza kugira tubone Aigle Noir nk'aba invisible ba Arsenal muri 2006 nibaza yuko biragoye ariko bari mu nzira en tout cas turavye forme no munsi bariko turabana forme abakeba babo bariko turashaka kwemeza yuko ishobora kurangiza ari invisible ntivuge ngo Flambeau du Centre tuza kwahagarika ko niyo Flambeau du Centre no munsi ntitwemeza ntawo kwemeza yuko umuntu azoza kwimosha nyuma y'inkino zitanu kiragoye cyane Musongati nuko nyene ana yuko ntawo kwemeza yuko izotsinda inkino zitanu zose yikurikira umugwa Bumamuru kwa ruko nyene mugurumva wo wamaze no kuba uvamwo mubazo kwihagarika ari nazo yuko
Aigle Noir mu gihe nta kintu c'igitangaro kibaye irashobora kurangiza ukuri kwami muri zino nkino 8 nuko nyine tutazi exactement inkino isigaje zayo mwani baze yuko nta rukino tuzasoza ko ruyihagarika ruza ko ruyitego yani Aigle Noir ko atsinda mu gwa Bumamuru naza ko kurso titira cyane canke Aigle Noir kwerekana ko bisa n'ibikubiraho babongo si jamais turashaka kubona ibitangaro cyo gituma no munsi batabongo bagumba higikombe muga ku bwanje mu mategeko nta muntu ashobora kwiga igikombe biracashobora kwitsinda ariko kandi turavye kabisa uko ibintu byifashe igikombe twoyi nta kintu nimba no munsi umwe afise amanota agera kuri 45 uri 58 nuko nazigwa amata agera kuri 13 bakabasigaje inkino zigera kuri 8 urukino rukomeye akaba ari Musongati Flambeau du Centre izo zose nova ko no munsi zigenda zira ninde Bumamuru azoza atsinde akore amanota agera kuri 13 bisaye yuko nimiburi buri tsindwa izo nkino zose biragoye cyane naza ko ku bwanje no munsi Aigle Noir ikiritambana mu gihugu bonaza ko nanje niko ndabanaza ko no munsi nta concurrence hari aho bigeze uyu munsi turashobora kubona Aigle Noir n'imiburi buri mu nkino zitatu zikurikira canke zine nyinshi bayiki gikombe kubera uravye izi equipe z'imira ingene ziko zirigenza na Flambeau du Centre maze inkino zitatu zose zikurikirana idatsinze itsinzwe kabiri inganije rimwe yatsinzwe no mu gwa Vitaro itsinzwe no mu gwa Interstars uno musi itsinzwe no mu gwa Ngozi City inganije no mu gwa Ngozi City ni no musaye ko aravuga nibazo bitandukanye hagati no mu coach wabo Sao Paris ndetse n'umunyezamu wabo witwa Dieudonné Ntibahezo umwe mu banyezamu bakomeye hano mu Burundi ni ibibazo byinshi biriko biravugwa ivyo navyo n'ibintu iyo bitanguye biradestabilize cyane ikipe ku rugero nini no musi ni Bumamuru twabona ko yari kwiragerageza mugabo no musi naba ko yafise ahigeze si ku rugero rwa bino baruka no gutakaza umukinyi umwe yasanzwe akomeye cyane witwa Alfred Nkurunziza muri mu bakinyi beza cyane barafise akaros ko giza kabisa yanse soko giza mu gihugu ca Ethiopia urako yasi bitsindo bigera kuri 8 n'ama-assist 6 sinzi ko bicurisa ama-assist 8 cyangwa 6 mugane muri ivyo bibiri urako ni birerekana ko Aigle Noir uno musi mu kibuga irashaka kubiri yonyene turashaka ko Aigle Noir rero nk'ikombe mu nkino zine zonyene twizera ko ni ibintu bizoza kubafasha hakiri kare gutangura kwiyumvira muri CAF Champions League kubera amahirwe azoba ariko araza mu zindi nkino zaje kuba ziba naza ko nta byinshi tuvuga ko ni mu gwa Vitaro waje kubungana muri Sport Dynamique ni Vitaro twaje kuba tuvugana nyine twari ko turashira muri top 4 twari turazana muri top 4 twako turazana he ni Musongati nanyene yaje kuba nibaza ko nyene ishobora kuba yaranganije nanyene yaranganije Musongati kwinje iyi migwi yose ko turavuga ko dushaka kuyibona iza muri top 4 ni hibonekeza ngo inconsistence ikomeye cyane ku migwi twese Aigle Noir yonyene barako iyindi migwi ugiye ngo ize gutsoa itsinde match zitatu zikurikirana urako bari barobyishi naza ko ni ikintu kigoye cyane dushaka duhere kuri iyo migwi umugugira kabiri ngo Flambeau du Centre no munsi nibaza kuvuga ngo ubone intsinzi abantu uba wagize akuye akagatibu niyo Bumamuru niyo Musongati iriko iragwanira Big Four niyo Rukinzo niyo Vitaro equipe yose isigaye muri Nuza muri zo zose havuyemo Aigle Noir naza ko zose ziragora ahubwo zishobora gukora record twe turashobora gutsinda inkino zitanu zose zikurikirana nyene record cyane hakaro umufana ashobora ati equipe yandika dutsinda inkino zose zitanu zikurikirana ni moje so naza yuko niyo twifatira sino kuva yuko no musi twoza ko tubona Musongati ni kuva ke itsinze inkino zitanu zose zikurikirana kuva championnat gitangura byari bigoye cyane Flambeau du Centre yari yagerageje igitangura championnat warona yuko ikashya ko pressure mu gwa Aigle Noir ni phase ari yose mugura nako byaranse Bumamuru nuko nyene uno musi naza yuko ntawo mugwi uza gutrinuka batire kansine match zitatu zine zitanu zose nikurikiranya biragoye cyane rero mu gihe yuko ugenda ufise iyo rythme iri stable biragoye ko umugwi nka Aigle Noir uri wowe ufise stabilité ubwoba ko uza kuhagarika naza ko no musi niyo migwi iri kiragwanira Big Four hazogira igihe mbere wanashima tuvuga ati finalement ndazoja muri Big Four ko niyo Bumamuru irashaka kuva muri Big Four anytime na Flambeau du Centre mugezi bandane zitwana turavuga yuko zozo zamaze confirm ikanza caze muri top birashobora kurangira zivuye muri top naza yuko naho kugaba ngo waze kuba birinda yuko yindi migwi iri hasi ishobora kuza kuvuga ngo ize kwa yafata muri Big Four
novuga ko hariko haraba inkino zitandukanye ku 2022 imigwi imwe yatsinda indi yatsindwa indi iranganya ariko umugwi novuga ngo duhereze ko muri Primus League ni no mugwi wa Interstars ubona ko niwe mugwi uhagaze neza cyane no munsi maze nk'inkino zishika kuri zine zikurikirana idatsinzwe na rimwe no munsi yatsinze ku munsi wa gatanu baza kwakina ku munsi wa gatanu batsinda umugwi wa Muzinga igitsindo kimwe ku busa igitsindo cinjwe na Cedric Amisi ubona ko amaze gukina inkino zine afite ibitsindo bine nyene umuntu arashaka kaza yaza kwatangurana na Sezo ni Interstars tuba tuyibona no musari muri kiriya kibanza ko ntiwumve niyo Interstars ni uko nyine kiragerageza kuva sina ari hamaze kugwa yaguye cyane Fazari naza ko yagenze nabi havuzwe amajambo menshi ibintu by'ama Paris sportif muri Interstars abantu batanze imihoho n'ibindi bitandukanye yari yamaze kugwa cyane kubyuka nibyo iri kiragerageza kubyuka gangira abe koja hamwe n'izindi mugabo ahantu iri kirava haragoye cyane bisaba ko yishitura cyane ugangize kubiduka rero turavye ko rikiritwa neza muri phase retour yatanga ikizere cyuko dushaka kuyibona turashaka kutayibona muri Big Four biragoye cyane ko ibirikirangana n'indi mugabo kameme tuza kwa tuyibona muri ya migwi tugera kuri 2028 ya 2029 ivuga ati n'ubu ntibiramenyekana neza yuko nzoguma mu cicaro ca mbere ibyo kameme turashaka kutazobibona kuri Interstars mugabo muri course ya titre ntwishiramo no muri Big Four neza ko ni kimwe mu bintu bigoye cyane ugangize kuya ishikira Big Four urazi ko Cedric Amisi ava mu Burundi aja mu Rwanda mwaka wa mbere yakinye phase retour muri Rayon Sport aba mail bite aba mail je muri Rwanda Premier League Yeski no musaske inkino nkeya nibyo mugabo umukinyi wa mbere afite byinshi ni Abdi Inez afite bya kuri 16 wa kabiri naza ko afite nka 10 nimba ntibeshi no musashaka arashaka gufata wa kabiri kuko nimba zaratsinda igitsindo kimwe kuko no musaka kwatsinda kimwe match zose yarazitsinze hasigaye match 8 no musiyo zatsinda icyo kimwe ashaka guheza ari atari wa mbere sinaza ko byashoboka mugabo ari wa kabiri cyangwa wa gatatu arashaka no gucetsinda bitatu muri match ntawo muzi mugani yaza yuko nivyo buriya na niveau yari afise kiriya gihe no munsi twiganye ni afise mwe umuntu acagara bakiyumvira eske abo bari koragwana kiriya gihe no munsi ubu ni bafise hose kuri kote zose naza ko byagiye biragabanuka mugabo nibaza yuko turavye forme ya Ami Cedric naza ko ni umwe mu bakinyi ba champion w'u Burundi tomutera ubwoba naza ko mu gihe abandanije yitwara uko turashobora kutamubona n'ivyo abaye mu mukinyi ntizaranze Sezo turashobora kumubona ariko araza kugwana na bano bakinyi mu gutsinda ibitsindo byinshi kuko si misi yose bamafatira ku mukinyi aranze umwaka ku bitsinda aje kwa yinjiza turashobora kumubona mu mwaka meme ariko araza kubagwana muri top 5 cyangwa top 10 y'abantu bafite ibitsindo byinshi Uburundi bafise avuga ngo equipe nationale inkino mu kwezi kwa gatatu aho turebe international mu kwezi kwa gatatu ubona sangwa Patrick Mirengagiza mu guseruka igihugu sinzi ico bafatira ngo baze ko bahamagara abakinyi muri selection mugani nibaza yuko nivyo habakenewe amaraso mashasha habakenewe bakiri batoyi no munsi baje bushasha ariko kandi habakenewe no mukinya avuga ati jewe narafashije Uburundi kuja muri kan je ndamaze gukina mu mashampiyona akomakomeye narakiniye abarabu kandi kege ari mu barabu yari kwitwara neza cyane neza narakiniye mu Rwanda narashitse mu Rwanda shampiyona igeze hagati ndaba top scorer naza ko arafisa ko kantu baza kwafasha muri selection hamba mu rugamba mugabo nitwa dufatira kuri zero match kinyi muri Primus League oya ko abantu tuba tugiye guhura si Bundesport Dynamique si Vision FC tuba tugiye guhura n'amakipe akomeye mugabo naza ko nawe ni mu gihaje nta buri kintu aza kubaterera tudafatiye kuri zino match aje kwakina muri Primus League nuko izi nkino zabaye ni Muzinga yatsinzwe na Interstars igisido kimwe ku busa Garage Express yanganije no mu Gwa Vision naho nyine naza ko nta kigenda cyane ubusa ku bundi Olympique Star yatsinze Beje Green maze ibitsindo bigera kuri 5 kuri kimwe hari ibitsindo bine byinjijwe n'umukinyi umwe ntibukizina neza Aigle Noir ibitsindo bibiri biva muri gitsindo kimwe Bundesport Dynamique kimwe Vitaro kimwe rwa rukino rwa mbere Saido ntibazo nk'idashoboye gukinira umugwi wa Vitaro Rukinzo ubusa Musongati ubusa Kanza United ibitsindo bibiri Message Ngozi ubusa Flambeau du Centre ubusa Angozi City ubusa nayo makuru yari kwavuga muri Primus League tumira amategato nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute
n'akamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeyeko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kw'ishami iryo ariryo ryose rikwegereye rya BCAB utiriwe uraruhishwa no gutonda umurongo ngo have ushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Ya reka tugaruke twerekeze neza neza mu gihugu c'Ubwongereza muri English Premier League bariko barakina kunjigira 27 indwi muri Premier League mu gihe itandukanye ariko yakina nabako ni no makuru so titre yama iri interessant navuga ngo mu nkino za nyuma 10 dufate 10 za nyuma 11 nivuga ivyo bimaze nk'imyaka 3-4 iheze Man City na Liverpool canke Man City no mu wa Arsenal the Gunners no musi Arsenal iri imbere amazagera kuri 5 ariko yatse urukino rumwe imbere y'indi mu bisanzwe kuvuga ko ari bon turashaka gufata abiti uno musi umugwa wa Manchester City usama yuko utsinze inkino 11 zose zisigaye bazo batwaye ikombe ca Premier League nivuga ngo muri izo nkino 11 harimo n'ukino bazokina n'umugwa wa Arsenal the Gunners kuri Etihad Stadium imbere ko bakina n'urwo rukino bazobanza gukina muri finale ya League Cup ya uno musi muri Premier League novuga ngo ni imigwi yose ko ari ibiri barafisa abakinyi bakwiye nabaza ko amablessure atari menshi ku makota abiri bo barasa amablessure ariko amablessure si menshi Mikel Arteta igikombe cyo cyane n'umwana sha aya ubu nibaza yuko notinya kwivuga si tukwikama kuvuga yuko witwa Mikel Arteta giye ko atwara igikombe neza ko biragoye cyane ivyo yaje kwa atsinda match ikomeye cyane match nka Tottenham Hotspur basanze muhira neza ko yari mu match akomeye ni North London Derby mugabo neza ko ubunya abantu baramaze kwamenyera witwa Mikel Arteta ariko aramenyereza abantu yuko gutsinda muri mana derby biramworera cyane ibe kuri kote ya Chelsea ibe kuri kote ya Tottenham Hotspur neza ko bikorera amworera cyane ariko yari match iri crucial kuko iyaza ko atakaje no match neza ko yari kuba ari igihombo gikomeye cyane nibaza ko ari gucana anakura n'ivyo byijiji byo kuza kubona ko ashobora gutwara Premier League uno munsi nivyo haracariho utwo pourcentage tukeye mugabo uravye ino Manchester City uko ishobora kwitwara iko dusanzwe imenyereye ko ishobora kwitwara muri mu mpera za season muri Premier League neza ko umwe wese ashaka ati biragoye cyane ko Arsenal za kuba ikubita ku ntoki umugwa Manchester City mu gihe Manchester City yo urumva wamaze kubivuga neza itsinze imatch zose isigaje ico zocitwara igikombe ca Premier League mugabo urumva biragoye cyane ko izoza kuba ihura no mu mugwa nyene wa Arsenal kandi nibaze ko haracigiye kirekire imisi yose Man City igiye kuba ihura na Arsenal bafata ibitsina ni muri itari munsi ya bitatu Man City izagutsinda Arsenal mugabo muri no myaka nk'ibiri iheze naza ko Arsenal yagerageje kubyura umuntu yavuga ati nitwakoma dutsinda imisi yose harageze igihe Arsenal nayo iratsinda ariko kandi kenshi baje kuba bagira banganye turashaka kubona banganije mu gihe banganije n'umundi hazoguma iyo nibaza ko advantage ku Arsenal izoce iguma ari avantage kuri Arsenal mugane aho ni mu gihe Arsenal bandanije seri yayo idatsinzwe urukino na rumwe sino mu gihe igize erere na ntoye yo gutsindwa canke ikanganya iraza kubirikiraho ikibanza umugwa wa Manchester City nayiko biragoye cyane ko tuza kwa duha amahirwe menshi cyane mu Arsenal nibyo no musageze kuri ya 77 nimba tena 78 Arsenal imaze kugera 78 imaze kugera 78 ko yo iri imbere bene umugwa uruvamo tunandaraza nimba ntiyeza so nibaza yuko byari biboneka neza ko Arsenal ishobora gutwara igikombe mu gihe hari difference y'amanota agera kuri 6 amanota agera kuri 7 tukatira no kumwe na Arsenal iritwara no musi ya equipe tuvuga ngo iraza kumara 90 idatsinzwe igitsindo muri migori rya David Raya biragoye cyane ana ko clean sheet zagiye ziragabanuka cyane mugabo turashobora kubona ikavyura ku kanyereka kavuga ati namye ndaraba ikiganiro twa Declan Rice aje kwatanga kuri Sky Sports anako kameme nabone barumva yuko mu gihe batotwara kino gikombe si shame kuri Arteta si shame kuri Arsenal no kubakinyi ubwabo nyine bari shame komeye cyane ko no munsi urabona ko bafise byose bikwiye ngo baze kwatwara ino Premier League baragize amarupitima yose komande zose eske habura ikigwa ngo batware igikombe ni Arteta atari kuri niveau kuzotwara igikombe cya Premier League ni Arteta afise ubwo bwo kuza gutsinda amamatch akomakomeye niho hanacaza ikibazo mwana yaza ko nubwo aba bakinyi barumva yuko mu gihe batatu kene igikombe
big shame ku bakinyi bwabo imbere ko biza ko bishika Arteta neza ko bazokora ibishoboka byose kugira ngo baze kuba bitwara neza muri zino nkino zindi zisigaye bakina match menga 38 naza ko haracari ako karyo ko kuza gukosora ibintu baca banagira na chance iyo Manchester City nayo ne bigende nabi sino bitagende nabi nazo ko hajya yuri kurakina uzi yuko hari umuntu ari munsi yawo biragoye cyane byari byoroshe cyane babona yuko hariho defense amwe utagira kuri uravuga ati nzotsindwa match zigera kuri zibiri ndananganye n'urundi nawe nzotsindwa zose nzoguma mfise iyo nota rimwe mugo no munsi hari amanota agira kuri abiri bo nivyo yari yatanu mugo nabiri ko ubwo rukino rw'ikirarane irashobora kuzika rutsinda byoroshe dufata amanota agira kuri abiri nayo ko si ikintu ciza cyane kuri Arsenal kuza gutwara Premier League yani Arsenal ni iratakaje inkino hari amanota yegeranye isho gutakaza nibaza ko yaranganje mu gwa Brentford ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ije kungana mu gwa Wolves ibitsindo 2 ku bindi nyene Arsenal muri début de saison yari equipe navuga ngo yari hagaze kuri defense urabona ko yashana ama clean sheet menshi bavuga ngo iramaze 7 match itankishije ibitsindo na kimwe toute compétition confondue Premier League basangana 5 canke 6 mugabo no munsi nta match yari batankishije igitsindo Yeske ni twovuga ko izi faiblesse ko ari kara muri defense ko twari tuzi ko niyo atu ya defense niyo atu ya Arsenal no defense yabo ntitwovuga ko iyindi migwi iri kwira kenyura canke iri kwira irahomarika ngo izi force defensive za Arsenal bakaza abarizo expert bo sinzi ko ico nyakira ashobora kuba kirimo mugaje sinemeza ko ico ari je nakuja haraje kuba haba guhungabana muri defense ya Arsenal turabona utuvune tutari twa grave cyane muga utuvune twatunata kubakinyi presque novuga bose muri defense ya Arsenal nibaza ko niho hantu hatangwe kuza kuboneka yuko Saliba ntari Gabriel ntari uno musi w'intari Timber ntari uno musi bakinije Ben White uno musi bakinije Carafiori ntari bakinishije Skelly tukaguma tubona umenga uko kuzunguruka kwa hantu bigaca bituma tuza kubona Arsenal kirankesa ibitsindo niho hantu hambere nibaza ko hatanguye kuva ukwankesa ibitsindo byinshi cyane kuri Arsenal ariko nuko kuntu no mutiko turabona mbere banasha nko ku munsi w'ejo urana ko iyo attack ya Arsenal yagerageje gutsinda ibitsindo bigera kuri 4 muri derby y'Londres nibaza ko ni ibitsindo byinshi cyane turabona mbere banashima witwa Victor Gyökeres twabonye muri Fazare uno musi ariko aragaragaza kuboneka uno musi adatsinze aratanga assist uno musi adatsinze aragora iyo defense ariko kameme ariko araboneka uburyo bwo gutsinda ku ruhande rw'imbere ariko ku ruhande rw'inyuma ugacisanga biragoye waraje kuvuga ati defense iragufasha kuza kwa utwara ibikombe ko urumva nimba no musi tubona buri match bari ko barankesa ibitsindo si nkuru nziza nivyo David Ryan waza ko nibaza imbere mu ma finishes imbere ya Donnarumma imbere ya Sanchez naza ko aracari imbere mugabo nibaza ko turavye ukungene yari ahari hakiri kare clean sheet yari amaze gukora nizo afise no munsi nako bitandukanye cyane kare yarasiga abandi cyane gose mugo no munsi na kwamaze kumuhana nice kimwe na Arsenal kare yasiga yindi migi cyane mugo no munsi nako zihoderagiye naza ko ukutamenya neza kwa defense ni kimwe mu bintu biko birafasha yindi migi yo muri Premier League ngo baze kuba bapenetra muri uko batwara amanota Arsenal naza ko ni course tugiye kubona iri imeze neza uko ino migi yose afite matches zikomeye nkuba Arsenal ikwiye kwikibazo kan Chelsea Man City yacafise urukino rwa Chelsea yacafise urukino rwa Arsenal ni nkino zikiri nyinshi novuga ngo bigoye kuvuga ngo biragoye kubona ko ni Arsenal igiye gutwara igikombe canke ni Man City igiye gutwara igikombe uko Rero uvuze ati Man City inkino zose isigaje izitsinze ivyo twaye ikombe ico ni ikintu kigoye gose nibyo twarabonye ari gihigeze kubigira hasigaye match 12 irazitsinda zose irazitsinda atana numwe itsinzwe mugabo no munsi ntivyoroshe cyane naza ko ni kurso tite tugiye kuza turabona ibintu byinshi hari zizotakaza amanota nk'uje nashaka kuvuga ko Arsenal amaze zizotakaza na City amaze zizotakaza turashaka kubona ari kurso tite igenda igashika kuri dernière journée ko imaze igihe Man City irafite avantage gatoya isaka avantage ka experience muri period cyane cyane Pep Guardiola naza ko numwe mu bantu bari experiment amaze kuba mu myaka myinshi n'abakinyi bamwe nubwo benshi ari bashashe mugabo Answa club yafise ino experience yo kwanshana ama match menshi yo kwiruka gukombe muri zinkino za nyuma nibaza ko mu Arsenal irashobora kuba ari desavantage ntoya ariko Arsenal nayo irafise amatu menshi defensive offensive
izo ari kuse otitwe iri interessant cyane. Nibaza ko niyo mentalite irahari ku ruhande rwa Manchester City yo kuvuga ati twebwe imisi yose iyo hageze kino gihe ni match imwe yose nova ko nakwa tugiye gukina final ya Champions League ubwo ati ntare turi hano noneho turago. Nibaza ko iyo mentalite sanzwe hari muri Manchester City. Nibaza ko ni kimwe mu bintu bibuze ku ruhande rwa Arsenal kuko ntushaka kunsigura ingene uza ugatakaza kuri Wolverhampton Wanderers inshuro zibiri zikurikirana muri sezo imwe. Bo nivyo ubwa mbere batakaje mugabo nayo ko baje kuritsinda kugihama kuma on goal gusa nyine muri match rero tugacuza igacugufre na kandi urazi yuko Brentford mwarahuye muhanganya ibitsindo bigera kuri 2 kubindi wari wamaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 ivyo mu gihe uzi ko uri equipe iri kurarondera gutwara igikombe neza ko biragoye cyane ivyo ntitwoza kubona kuri Manchester City mugurazi yuko imbere ko bakina ino jone ya 27 nta equipe nimwe muri Premier League nimwe yari maze inkino zigera kuri 5 zose zikurikirana igitsinda nta nimwe nuvuga ngo nta numwe ari kuvuga ngo yo kwimora na equipe yari yagerageje zari zibiri zari zeruka kuhindura abamenyereza yari mugwa Chelsea the Blues ndetse no mugwa Manchester United mugabo nta mugwi numwe wari ufise inkino zigera kuri 5 zikurikirana batsinda rero no munsi urashaka kubona mbega ubona tugiye kwatona ibyo bitangaro batsinda inkino zigera kuri 10 zingaye zose biragoye cyane biragoye neza ko turashaka kubona ugutakazamo naho bizoza ko ryohera bazovuga ati Arsenal yatakaje they had to profit Man City yatakaje they had to profit mugabo kuvyo niho ndabona nta uvuga ngo naka yatakaje had to profit ahubwo umenga umwatsinzwe uno ashaka gutsinda ya imbere ko tuva muri English Premier League kaduce kuri Tottenham Hotspur bako ni muri Champions League bari muri 8 zambere yego muri Premier League yagira abakoroki yego uno musi ni Tottenham Hotspur na kuba afite ibibazo bitandukanye uno musara ama problem menshi cyane muri Tottenham Hotspur bamaze kuba birukana umenyereza wabo witwa Thomas Frank yarumenyereza yavuye muri Brentford umenyereza mwiza uno musi afitwa Igor Tudor ni equipe ubwati naje ko muri article ya BBC vuga ati hari abantu benshi abantu bafite amahera muri Tottenham Hotspur barindiye kongereza amakontra mvugo n'ama entreprise yabo partenaire bafitanye na Tottenham kubera bafite ubwoba ko equipe bishoboka cyane kwishobora gukoroka muri championship urashibaza SK Tottenham uziko Tottenham iri muri amigo ita muri top 6 uvuga ngo iri mu migwi 6 izwi ikomeye muri English Premier League mugabo no musasha gusezera cyane sinzi ikibazo cyaje kwa kiba muri Tottenham Hotspur ko ni bakayuko ni imwe mu equipe yari yagerageje kwitegura neza izana baza Simons ba Randall Kolomoami yagize recruitment ubona ko kameme yari kenewe ugacuraba n'abandi bakinyi bari bahasanzwe barakina bameze neza ugacuraba umumenyereza na Thomas Frank yaraka akora season itebwa muri Brentford so no musi bashaka kwimvira ikibazo cyaje kwa kibahe muri Tottenham Hotspur no musi bashaka kwimvira gute bashobora kuza batari korakina na barrage muri UEFA Champions League ariko bakaza kwa bitwara neza muri bakaza kwa bitwara nabi muri Premier League umuntu ashaka kwimvira hari ikibazo akabura ariko ni ya championnat nizisa uko umuntu ategura Premier League siko ategura Champions League kandi izo nkino za Champions League sice kimwe nkino za Premier League no musi agenda gukina Champions League mardi cyangwa mercredi ukazocusuka rindira kandi indi mardi itanakurikira mbere wanashimye uko witeguye muno musi muri Premier League niyo barashaka gukina mardi cyangwa mercredi dimanche cyangwa samedi ukafite indi match nazo ko byarabagoye kugira ngo baze kubagira iyo consistency imeze neza kugira ngo baze kubitwara neza muri Premier League muno musi turashaka no kubona mbere wanashima biri kuravuga nibyo yacasiga ko kandi match turashaka kuyibona irangije mu kanda cya 15 mu mwaka kwezi yarangije ari 17 kumwe twabona Manchester United mu mwaka kwezi yaje irangiza iri mu kanda cya 14 nta na Europa League Tottenham yarangije ari 17 ikiratwara Europa League Maruva ngo zitatu za nyuma nizo zakonse 18 19 yawe yari 17 urabona ko ni ingorane zimaze imyaka ibiri zose kurikirana bice birayihana n'amahirwe yo kuza gukina Champions League uvuga ngo hagiye zigakoroka yawe kwikina Champions League iri muri Championship birashoboka cyane azambi birashoboka none yatwaye Europa League ndabibona ivyo bintu nibaza ko bishaka gushoboka byamaze kuba ari yitwaye Premier League yatwaye Europa League nibaza ko birakunda kwiza gukina iri muri Championship ikaza muri Champions League ya kuje ndibuka muri 2012 hari muri 2012 Wigan Athletic yatwaye FA Cup itsinze Manchester City ikirakoroka muri Championship umwe kurikira yakinye Europa League kubera cyagiye bavuga ko equipe yatwaye Europa League yatwaye FA Cup iba qualifiée d'office muri Europa League ntuzi yaraje gukina Wigan
chance bon sinzi peut-être ngo birashoboka sindabona ibyo bintu bibaye equipe iza gukina Champions League ivuye muri Championship ukabona Tottenham Hotspur no musiri muri iri kwiyakira hejeje gukina Cardiff City samedi igaza kana Bayern Munich kandi wasanga iranitwaye neza neza rero ko ibihe si byiza cyane muri Tottenham Hotspur nimwe no musi twumva ibyo bivuga ati hari abantu badashaka kongereza ama contrat yabo partenariat yabo turashaka kuyibona yatibutse ayo maduti neza ko arafisa have ntushaka kugira sezo zibiri zikurikira hose ugasanga uri kurangiza uri mu bibanza bya 10 na kangahe mu gihe wari mu migwi iza kwitera ubwoba ngo twaje kwa tugira ku kwezi tuvuga yuko Tottenham Hotspur ubundi ni imwe mu equipe atawurasiba muri UEFA Champions League basi bibuze ifu y'America Europa League aho naho byaba byagoranye sino ndazi yuko karindi migwi yose yaragwana Chelsea yaragwana Arsenal yaragwana kugangiza kwa ijya muri Champions League mugabo haba hari mu wa kane imisi yose ntwarenga udutwaye ikibanza cya kane cya gatatu muri Premier League nada ko ni ibihe biri ku mugwa wa Tottenham Hotspur twaje tugira ko tuva muri English Premier League twerekeza ku mugwa mu gihugu cya Espagne muri La Liga Santander ni nkino zibiri Real Madrid yariko atakaza ku munsi wa gatandatu imbere y'umugwa Osasuna Pamplona bari baje kwa utembere urabona ko n'umugwi ukunda gutsinda n'umugwi naza ko ni umwe mu migwi karira cyane Barca na Real Real Madrid Barca yatsinzwe mu ndwi yahera batsinzwe n'umugwi wa Girona hari ku munsi wa mbere abantu bavuga ati muko muratsindwa na Girona ubona ko Real Madrid nayo yagiye kuba itsindwa n'umugwi wa Osasuna Barca yacishwe mu kanya cyambere yego ino course au titre bonaza kwitandukanye niyo muri Premier League mugabo nayo nibaza ko dasa difference no tari rimwe ryonyine Barca iri imbere no tari ho bimeze niki sinzi ko urabona kuri Facebook hari abantu biyita amazina y'abakinnyi batandukanye Vitinha ba Jules Koundé kandi asangana amapage ari very cyane kandi yakurigwa n'abantu benshi ugasanga by'ukuri sa amapage y'abakinnyi ubwabo n'abantu baba bakreate page bagaca barondera ukuntu iba verify rero iyo abantu baramaze kumenyera ubonye iriko kaka baje kuri serie nyine ba serie so nagiye mbona baje gutsindwa page ya Jules Koundé yanditse ngo no penalty no penalty no win no penalty no win ndabati Jules Koundé ubwo nyine niwe reka randika nk'ibi muga by'ukuri ntabariwe so Real Madrid yaje kwatakaza ibitsindo bira kuri 2 kuri kimwe n'umugwa Osasuna ni Osasuna nkuko aje kubivuga ni imwe mu equipe naza ko arakara FC Barcelona arakara na Real Madrid uko iyo migwa ari ibi byaje kwa bituma bari bamaze gusubira mu kibanza cya mbere ariko biza kwa bituma atakaza ikibanza cya mbere urabona yuko ni kwa kundi bavuga uno munsi umwe arajya mu kibanza cya mbere undi akaja mu kibanza cya kabiri mu kibanza cya mbere mu kibanza cya kabiri ariko kandi nazo yuko mu gihe byoguma nkuko nyene bizogana bwa tuze kwa tumenya mbega ndaza ko atwara ino La Liga Santander batandukanye cyane muri Premier League iyo Man City twe turavuga ntirashikije kibanza cya mbere nazo ko imaze igihe kirekire Arsenal mu kibanza cya mbere nta kukuntu tuza turabona imwe mu kibanza cya mbere uwundi munsi biza biganza muga muri La Liga Santander urabona ko Barca no munsi itsinze ejo bizogorana cyane ko ngo yatsinze igitsinze igitsinze Real Madrid nuko nyene biza bisikana nazo ko hari kuri Clasico ndibaza ubwo yaza kuri rekipera kibanza cya mbere Real Madrid ariko ni byatevye kiratakaza kumugwa mbere wanashima nasanzwe bice bituma baronka ikibanza ca kabiri so uno munsi umuntu arashaka kwibaza Real Madrid est-ce irashaka kuza gutwara ino La Liga Santander ni kazo gikomeye cyane est-ce Real Madrid irashaka kuza igatwara UEFA Champions League biragoye cyane ikibazo gikomeye cyane uno munsi Real Madrid irashaka kuza igatwara Copa del Rey yaramaze no kwisezerera ahubwo FC Barcelona La Liga Santander biragoye nta wume Champions League naza ko kiragoye cyane mbere banashira ariko kandi FA Copa del Rey ibitsina bine batsinzwe bine muri aho gukura ibitsina biga kuri ne kuri Atletico Madrid naza ko ikintu gikomeye cyane turashaka kubona ahubwo ino migwi yose ahantu hose irikirahanganira nubwo tournament ntiri seri ni kuri no La Liga Santander ko umwe yose arazi yuko gutwara Champions League peut-être kuri Real Madrid bishoboka muga kuri FC Barcelona no gukura ibitsina biga kuri bine Copa del Rey biragoye cyane ahantu hose nubwo tubona biriko biragira uko nazo ko zose zicungiye kuri La Liga Santander nanye nuko ari zimwe ziriko ziragwana ni hagati y'izo zibiri Barca yozoba yaratwaye ka Super Coupe yamaze gatwara ka Super Coupe muri sanzwe ni igikombe cyo mu mwaka wese baba bariko bazakinira no mwaka
bon barashaka kwashiramo muri collection titwara twa igikombe muri no mwaka mugabo sino ni igikombe kiba cakiniwe muri match zarabaye muri saison iheze. Yamukurangiza iganiro ni Albero barako numenyereza ku Real Madrid. D'après ivyo twabonye kuri Xabi Alonso nzako na Albero nawe aramenyere arakwiye kumenyereza mu Real Madrid. Naze ko nimba ntiturumva utujambo twato nato umutwa twaje kuba tubona kuri Xabi Alonso mugabo nimba tubiboho turabona basi no munsi batsinda bakagenda kwa Benfica muri Champions League bagatsindwa hamijo bagatsinda naza ko Real Madrid ntari keneye uwo munyeze no munsi avuga ati ndatsinda ariko kuvuga ngo nzotsinde nzobanza kuvyumvira ndashaka no gutsinda naza ko Real Madrid ikeneye wa mumenyereza avuga ati inyuma y'inkino zitanu uriyimosha inyuma y'inkino zitanu uriyimosha naza ko kuza uvuga ati reka ngwanire La Liga Santander niyo Barca tari mu bihe byiza ikakugora gukura mu kibanza ca mbere burundu ugeze kuri jone nkizi naza ko nivyo niho guhendahenda sinaza ko ariwe byukuri ari mye place bangaze kwa atwara Real Madrid. Ya nuko naza kwigana cyacu kuno twokigarukiriza kuri Real Madrid naza ko bazo ko barabandanya Champions League muri iyi ndwi bazo ko barakina inkino zo turiko turaberekana kuri Look Media reka andagushimira Boris. Ndagushimira nanje Loris Ndongozi ndetse ndashimira n'abariko badukikina bose. Tubifurize kumerwa neza mu wabo ndetse mu byaho. Reka ndabashimire kuri kano kanya mumaranye natwe mu bandanye mukikana ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Look Media haba kuri Star Times kuri channel 33 cyangwa 81 ndetse no ku mbuga hwaniro zose za Look Media Burundi nuko mugire aho muba mubahwe.